Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV. N'umwanya wayagezweho ariko aravugwa cane kuri rino genekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2023. Amakuru hari buze kugaruka kuyavugwa muri politike, izivugwa mu mutekano, ubutungane hagati y'akazina muntu n'ibindi vyinshi vyagiye biratangazwa mu binyamakuru n'amakuru tuba twatohoje mu masoko yacu atandukanye. Reka hano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru irabana n'ibivugwa ku gihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Burusiya. Ngo Burusiya buraryosha Uburundi bwamaze kwigarurira. Kuri uyu wa kabiri wa 30 Rusama 2023 ujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu Sergei Lavrov yari mu rugendo mu Burundi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma y'inama y'umwiherero abashikiranganje b'u Burundi n'Uburusiya bajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu bashimikiye ku bwigenge bw'ivyo bihugu. Uburusiya bwemeye kugwiza kabiri ibitigiri vy'abanyeshure b'abarundi barungikwa kunonosora ivyigwa kuko Uburundi butagize aho bwegamira mu matati ari hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mu kiganiro cakurikiye umubano hagati y'abo bagabo babiri, Albert Shingiro yamenyesheje ko ivyo bihugu ko ari bibiri vyiyemeje kubandanya ubucuti bifitaniye. Twarabiye hamwe uburyo butandukanye bwo kunoganza ubucuti bwacu bwa kivandimwe mu gufashanya n'imigenderanire mu bisata bitandukanye. Twaranarabiye hamwe uburemere bw'akarere mu matati n'ibihushane ku mugabane wa Afrika, ariko kandi n'ibibazo nyamukuru bihanze isi muri iki gihe. Niko vyatangajwe n'umushikiranganje Shingiro yanse kugira ico ashikirije mu rurimi kavukire. Urugendo rw'uhajejwe imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu rubaye inyuma y'urwagizwe n'uwu Burundi muri ntwarante guheze. Albert Shingiro yamenyesheje ko ubucuti bw'ivyo bihugu bibiri buhagaze ku kwizerana no kubahana hagati y'ivyo bihugu. Yaranongeye koko kubijanye no gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri baciye hirya no hino iterambere riboneka rimaze kwibonekeza hamwe kugira ngo barabire hamwe ukuntu hazohodwizwa gusumba ibisata vyo gufashanyamwo. Ni nk'ibisata vy'indero, amagara y'abantu, ubutungane, abakozi n'akazi, ikoreshwa ry'ibirwanisho bikomakomeye ariko mu ntumbero y'amahoro, niko yatomoye. Sergei Lavrov akaba yashimangiye ko ku bwigenge bw'ibihugu ati twavuganye ko ari ngombwa kubaha amasezerano ya ONU ibiri muri yo muri rusange, cane cane ibivuga ubwigenge bw'amareta. Ni ingingo ikomeye ariko yama ihonyangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'abo bacuditse, niko yagirije. Akaba yarabandanije ati twavuganye kandi ko ari ngombwa gushiraho gushasha inama y'umutekano ya ONU kuko muri iyo nama y'umutekano Afrika ntiserukiwe bikwiye, ku buryo hakenewe ibibanza bindi kucitwa ubumanuko muri rusangi, havuzwe ibihugu vya Afrika, Amerika Latine na Asia. Mugenzi we w'u Burundi nawe nyene yashimangiye ivyo nyene. Nashimangiye igituma u Burundi dufise ubwigenge bwacu kandi ko ari twebwe ubwacu dutegerezwa gutora abo twunga imigenderanire dufitaniye ku bibazo abanyagihugu bacu bafise mu bijanye no kwibeshaho. Twahisemwo politike y'amakungu yo kugurura imiryango ku makungu
ibihugu vyose vyo kw'isi ni inshuti zacu, rero nta mahitamwo ngo iki gihugu ni umwansi, iki gihugu ni umugenzi. Twebwe twugururiye ibihugu vyose vyo kw'isi, niko umushikiranganji Shingiro yibukije. Ku ruhande rwiwe Lavrov yemeye ko igihugu ciwe kizogwiza kabiri ibitigiri vy'abanyeshure b'abarundi barungikwa kwiga mu Burusiya mu mwaka wa kaminuza wa 2023 2024 bive kuri 50 bije kuri 100. Ntiyibagiye kumenyesha ko bariko barategura amasezerano yo gufashanya azoterwako umukono n'Uburusiya mu nama izohuza ico gihugu n'umugabane wa Afrika izoba muri mukakaro uwu mwaka. Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yagarutse kuho Burundi buhagaze ku njyane ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Uburundi bwafashe ingingo yo kutagira aho bwegamiye aho buhagaze mu ntumbero yo kwirinda izo njyane zitandukira ubundi burere cane cane umugabane wa Afrika. Turashima cane ikibanza kidahengamye c'Uburundi butahura imvo nyazo z'iyo njyane, niko umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire yamenyesheje. Uburundi bugomba gushimisha bose. Nk'akarorero, umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaratumiwe mu nama y'abakuru b'amareta ya Afrika n'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Biden. Umukuru w'igihugu Biden na leta yiwe bemeye amamiliyoni menshi y'amadolari mu ntumbero yo guteza imbere ibihugu vya Afrika harimwo Uburundi. Ariko ubucuti hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vyinshi yarahindutse biturutse ku njyane ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ntaco tangaza rero mu gihe Uburundi bwokugwa ku rutonde rw'ibihugu bizohabwa iyo mfashanyo, niko bibonwa na Atanaze Karayenga, umuhinga mu vyo guhanahana amakuru. Kubwiwe Uburundi burashigikiye Uburusiya muri iyi ntambara Putin ariko agira kuri Ukraine. Ahandi ho ntivyumvikana ukuntu abategetsi b'u Burundi batiyamiriza inyuruzwa ry'abana ba Ukraine. Nta gihugu gito kibaho mu bijanye n'imigenderanire n'amakungu. Uburusiya bwamye ari umugenzi w'u Burundi, kandi Uburusiya co kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyarafashije ibihugu vya Afrika mu kugwanya ibikorwa vya Buraya vyo kugomba kwigarurira Afrika. Niko vyasozerewe n'uwo yagendeye Moscow mu 1978 mu vyo gufashanya hagati y'amasamirizi y'ivyo bihugu bibiri, nk'uwari arongoye isamirizi y'igihugu c'Uburundi. Uburusiya bwamye bwerekana ko bushigikiye abategetsi b'u Burundi. Ivyo bikaba vyamye bigaragazwa n'ukwanka ibihano bifatirwa Burundi mu nama y'umutekano ya ONU mu myaka iheze. Abarundi benshi, abasirikare canke abanyepolitike, barize mu Burusiya kandi bavuga neza ururimi rw'ikirusiya, rugiye no kwigishwa mu kigo giheruka kugururwa muri kaminuza ya leta mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Mu yandi makuru tuvuye gato ku birabana na politike n'imigenderanire, tugaruke mu gisata c'umutekano. Muri Minembwe abaroberi b'abarundi boba bishe abanyagihugu babiri. Mw'ijoro ry'uwa gatatu abaroberi b'abarundi bo mu muharire Tabara bafadikanije n'abamayimayi biroze bishambuke barishe umugabo umwe n'umuyabaga umwe ku bw'amasoko yaho nyene. Abishwe nabo mu muryango w'abanyamurenge. Umuvugizi wa mayimayi biroze bishambuke arahakana ivyo bagirizwa. Ubwo bwicanyi bwabereye Ingandura muri zone Minembwe muri teritwari ya Fizi.
ni intara ya Sud Kivu mu buseruko bwa RDC. Santos Mufashi icegera c'uwurongoye amashirahamwe yigenga Iminembwe yagiriza abaroberi b'abarundi ba Rede Tabara kuba aribo bishe abo bantu babiri bagakomeretsa abandi batatu biba n'inka zishika 100. Gadi Mukiza arongoye komine Minembwe aremeza kubwiwe ko mu bishwe harimwo n'uwurongoye ishengero muri ako karere. Kubw'amasoko kandi Rede Tabara yafashanije na Mayimayi Biroze Bishambuke mu kugira ico gitero. Umuvugizi wa Mayimayi arahakana ivyo yagirizwa. Kubwa Aime Naburizi, umurwi Twirwaneho wateye ibirindiro vy'igisirikare ca Kongo bica umusirikare umwe w'umunyakongo imbere yuko abamayimayi Biroze Bishambuke batabara. Hari abapfuye n'abakomeretse benshi, niko bitomorwa na Naburizi. Yemeza ko uwo mupasitori yishwe yari afise inkoho. Yongera ko umuntu agira kabiri yishwe yari uwo mu muryango w'Abanyamulenge, benshi mu bawugize bakaba ari imiyabaga. Iyo zone yabereyemwo ubwo bwicanyi iri mu bice vyarungitswemwo abasirikare b'Abarundi n'Abanyekongo mu ntumbero yo gutuza imirwi yitwaje ibirwanisho yo mu bihugu mvamakungu. Ubuheruka umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yamenyesheje ko urugo runani rwomoye imirwi myinshi y'abaroberi, iyindi ishira ibigwanisho hasi. Ico gitero kibaye inyuma y'agahengwe muri ako karere. Amashirahamwe yigenga Iminembwe yari yatangaje ku w'Imana uheze ko hari umwizero ko amahoro agiye kugaruka. Umuryango w'Abanyamulenge ntuhengeshanya kwagiriza abagwanyi ba Rede Tabara, umurwi ufatwa n'indongozi z'u Burundi nk'umurwi w'iterabwoba, kwica abasivile, kwiba ibitungwa vyabo no guturira ibisagara vyose bafadikanije n'abamayimayi, ivyo abagirizwa badahengeshanya guhakana.